dutangure n'amakuru yacu tugiye kubabwira muri kano kanya. Nkuko twatanguye tubabwira, amakuru uza kubabwira harimwo inkuru mbi zitari nziza cane gose ku batuye isi ndetse muri rusange, atari ku muntu umwe canke ku gihugu kimwe, ariko ni inkuru mbi ku batuye isi muri rusange, aho kino cegeranyo tuza kubashikiriza kino nkuru umwe wese araza guhitamwo ivyo akuramwo muri kino cegeranyo c'inkuru. Ni cegeranyo cashizwe ahabona ni banke mpuzamakungu canke ikiga mpuzamakungu FMI. Rero nivyo tugiye kubashikiriza mu kanya, ariko reka tubanze tubabwire amakuru ariko aravugwa muri kano kanya kw'isi mbere yuko tuza kuri iyo nkuru mbi. Ndabizi ko mwese ariyo muriko mutegereje kugira ngo mumenye, ariko n'ayandi makuru ariko aravugwa kuri ino si ndetse amwe atari meza, ayandi nayo meza muri rusange. Amakuru rero reka tuyahere mu Burusiya, aho Uburusiya ku munsi wa 45 n'ubu Uburusiya burabandanya ibitero muri Ukraine. Ibitero vy'ubu biriko bibera mu gace ka Donbas region, aho ibitero bisigaye biriko bibera mu ntara ya Luhansk ndetse n'intara ya Republike Donetsk. Izi nazo ni za ntara zamenyesha ko zikuye kuri Ukraine burundu. Hari zino ntara rero zikaba arizo ziko zigwanirwamo muri kino gihe n'abasirikare ba Ukraine ndetse n'abasirikare b'Uburusiya, mu gihe intara ya Mariupol yo isanzwe ari niniya cane muri kano gace iza yarafashwe burundu n'igisirikare c'Uburusiya, aho Uburusiya bugenzura neza ndetse n'abasirikare ba Ukraine bari basigaye muri iya handake ya Azovstal Steel Nuclear Power Plant bariko baravanwayo. Uno munsi rero abashika 950 bakaba na 59 bakaba bishikanye. Rero aba nabo kandi bakaba bafashwe bace bajanwa mu Burusiya, ariyo bajamwe gufungiraho Uburusiya buvuga ko buzobacira urubanza. N'ubu rero muri handake bivuga ko abakomanda bari batwara bano basirikare bakiriyo, ndetse abo hakiri abasirikare b'Uburusiya n'abasirikare ba Ukraine nako batari bake batarava muri kino kinogo, kuko kino kinogo cari kirimo nibura abasirikare ba Ukraine bashika ku 2,000. Rero hamaze kuvanwayo 1,500 gutyo. Ni ukuvuga rero ko n'ubu hakiri abasirikare ba Ukraine muri kino kinogo benshi, ariko bakaba barahevye kugwana, baremeye kumanika amaboko. Nta musirikare n'umwe wa Ukraine akiri muri kino kinogo muri handake ya Azovstal Steel Nuclear Power Plant akigwana. Bose bariko bafatwa mpiri, abandi bakemera kwishikana ku batabizi. Rero kino kinogo cari kinogo kinini cyane gose, ko cari carubaswe n'igihugu ca Ukraine nk'ikinogo co guhungiramwo mu gihe igihugu ca Ukraine coba catewe n'ibigwanisho vy'ubumara nk'ibigwanisho vya nucleaire. Kino kinogo rero cari gifise ubushobozi ko kujamwo nibura abantu 20,000. Murumva ko cari n'ikinogo kinini cyane gose, ni nk'i komine yose. Rero kino gihandake cari gihandake kinini cyane. Rero n'ubu baracariyo abasirikare batari bake muri no handake, mu gihe ibice bimwe vyaco vyabomowe n'amamisiri akomeye y'Uburusiya. Rero bakaba baremeye ubu baratanze komunike abasirikare bariyo ko batariko baragwana. Ubu rero abasirikare b'Uburusiya ivyo bariko barakora no kwinjirayo mu bihomoke vyabomotse bakabakurayo, canke abandi nabo bakivanayo bakishikana, ariko nta migwano ikibera muri no ntara ya Mariupol muri rusange, ndetse n'igisirikare c'Uburusiya n'igisirikare nako ca Ukraine ndetse n'umukuru w'igisirikare ca Ukraine azanamenyesheje ko atamigwano ikiri muri no ntara ya Mariupol. Intambara rero tuvuye ngaho rero turekane n'ivyo vy'intambara, kuko intambara n'ubu ikibandanya muri kano gace ka Donbas region. Ibihugu dusimbire hakurya yaha gatoya, ibihugu vya Finland na Sweden uno munsi vyasavye ku mugaragaro kwinjira mu muryango wa NATO, aho bino bihugu vyose biciye ku bashikiranganje bavyo ba mbere bashikanye amakete hasaba kwinjira mu muryango wa NATO. Ibino bihugu rero bibiri vyose bikaba bihanura bibe neza n'Uburusiya. Ukaba ushobora kuva mu Burusiya ukinjira muri Sweden atanu umupaka w'uruzi canke ikiyaga ujabutse, ukaba ushobora no kuva mu Burusiya ukinjira no muri Finland uko nyene, ndetse ushobora kuba uriko uratembera ugasanga wajabutse washitse mu kindi gihugu utazi nuko warenze umupaka. Ni nka kurya ko mu Rwanda uciye ku mupaka wa ruguru mu Kirundo ushobora kwinjira mu Rwanda utazi ko washitse mu Rwanda. Bino bihugu rero Uburusiya bukaba bwari bwabigabishije ko nivyinjira
muri NATO Uburusiya buzohita ubwihora ubwo nyene rero ku munsi w'ejo perezida ariko Vladimir Putin yaramenyesheje ko kuba bino bihugu bishaka kwinjira muri NATO hataco bitwaye ku Burusiya amenyesha ko gusa ivyo Uburusiya butazokwihanganira ari gihe ibihugu vya NATO vyoca bizana ibirindiro muri bino bihugu bikazana amasitasiyo y'ibigwanisho na cane cane nk'amamisire yambuka imipaka ama ICBM. Ibi rero Uburusiya bukaba perezida Vladimir Putin akamenyesheje ko Uburusiya buzohita burisipondinga ubwo nyene ko butazovyihanganira. Ntawuzi rero umwanya bizofata kugira bino bihugu vyakigwe canke ko bino bihugu bigize umuryango wa NATO ko bizozana ibirindiro ntawuzi bizokurikira, ariko kimwe canke ikindi kirashobora gukurikira mu gihe Uburusiya bwobona ko bugeramiwe burashobora gutera muri bino bihugu. Intambara ya gatatu y'isi ikaba yadutse kuko igihe hazoba intambara yeruye hagati ya NATO n'Uburusiya, intambara ya gatatu y'isi yose izobitanguye kuko ibigwanisho vy'umara vyoca bitangura gukoreshwa. Tuvereho ngaho kandi tugende Ubushinwa nabwo burabandanya imyimenyerezo ya gisirikare buriko burakora hafi y'imipaka ya Taiwan, aho buguma bwongereza abasirikare ku munsi muri ino imyimenyerezo idasanzwe, aho Taiwan biboneka ko nayo kundi ruhande iri kwitegura, aho hari ugwikwekwe ko igihugu c'Ubushinwa naco cohava gitera Taiwan, ndetse igihugu c'Ubushinwa ataraho gusa kikaba kiriko kirubaka ibindi birindiro hafi y'umupaka bihana rubibe n'igihugu c'Ubuhindi. Ibi navyo Ubuhindi nabwo nyene bukaba bwahise butangura kwegereza abasirikare benshi ku mupaka bihana n'igihugu c'Ubushinwa. Ahandi hariko haraba imyimenyerezo ya gisirikare, bariko bagira imyimenyerezo ya gisirikare ndetse bivuga ko iyo bari ya mbere irimo abasirikare benshi cyane gose ni igihugu ca Israel. Igihugu ca Israel kiriko kirakora imyimenyerezo ya gisirikare catanguye ku munsi w'ejo. Imyimenyerezo igizwe irimwo indege za gisirikare, amaburende, abasirikare ndetse n'abasirikare babandi bita abareserve badasanzwe mu gisirikare, bamwe bita inkeragutabara bashobora gutabara igihe igihugu catewe, nabo ngo bakaba barahamagaye bari muri iyi myimenyerezo ya gisirikare idasanzwe igihugu ca Israel kiriko kirakora. Ngo ni mu gihe rero igihugu ca Israel cagabishijwe vuba n'igisirikare n'igihugu ca Iran ko igihugu ca Iran gishobora gutera muri Israel. Ni nyuma yaho habaye ubwicanyi bw'umenyesha makuru w'umunyapalestina yari asanzwe akorera ikinyamakuru Al Jazeera cyo muri ishami rya Amerika. Ibi rero bikaba byarababaje abategetsi ba Tehran, aho bavuze ko ngo iyindi ntambuko imwe yonyene ngo Tehran ishobora guca ihita itera igihugu ca Israel. Ibi rero Israel ntabwo yabifashe nko gusinata, nico byatumye Israel ihita ifata ingingo yo gukora imyimenyerezo idasanzwe, biboneka ko bariko bakora imyimenyerezo ikomeye cyane gose, ndetse ngo yoba irusha imyimenyerezo bari bamaze gukora mu myaka nka 20 ishitse. Nkuko muvyumva rero impuha z'intambara hirya no hino ku isi ni nyinshi cyane gose, aho menga isi ubu nta kindi kintu ifokasinze ko atari intambara zishobora kwaduka aha canke hirya no hino. Iki kinjana rero turimo ca 2021 kizoba ic'amateka cyane gose kubijanye n'intambara. Tukivuga nyene rero ibijanye n'intambara nuko ngo intambara iriko irahuza Uburusiya na Ukraine izoba intambara mu mateka yatwaye uburyo bwinshi cyane gose, aho bivuga ko ino ntambara iriko ihuza igihugu c'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine ari intambara iriko iratwara amahera menshi cyane, ndetse ishobora gusiga isi ikenye cyane kurusha izindi ntambara zose ziba zarabaye kuri iyi si. Bivuga ko nibura ngo igihugu c'Uburusiya ku munsi gikoresha imiliyoni 90 z'amadolari y'abanyamerika, ngo mu gihe abashigikiye Ukraine bobo ngo baba bakoresha hagati y'imiliyoni 150 n'imiliyoni 200 ngo kugira ngo iyi ntambara ibandanye. Ibi rero harura yaba ibikoresho by'imiti ibikoresho by'intambara, amabombe yategwa, indege zikoreshwa. Ibi byose rero bikaba biharurwa n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu buryo bwa intelligence, yaba kumenya amakuru ku ruhande rumwe canke ku rundi ruhande, abamaneko n'ibindi n'abacangiro. Ngo iyi ntambara rero ariko irahuza Uburusiya na Ukraine ngo ni intambara iriko itwara amahera menshi, izosiga isi ikenye cyane gose. Ibi rero nibimenyeshwa n'abasesanguzi b'ivy'intambara bagerageza kwegeranya ibiharuro by'intambara by'ibikoreshwa muri ino ntambara. Tukivuga nyene rero ivy'intambara
Isentare mpuzamakungu yagiye kwegeranya ibirego mu gihugu ca Ukraine, aho Ukraine izashikanye ibirego muri sentare ngo aho yagiriza igihugu c'Uburusiya gukora ivyaha vyo mu ntambara, ndetse na Amerika ikaba yatanze ngo abakozi bayo speciale baje kwegeranya ibirego vyo kurega igihugu c'Uburusiya. Ibi rero mu vyakozwe uno musi na sentare mpuzamakungu y'Irahe ngo ntivyari bwigere bikorwa na rimwe, aho abakozi bashika 20 barungitswe mu gihugu ca Ukraine kwegeranya ibimenyetso vyose ngo bigaragaza ko igihugu c'Uburusiya cakoze ibidakwiye gukorwa, cakoze ivyaha vyo mu ntambara. Ibi rero abantu benshi cane bikaba vyahuye n'amareaction atandukanye, aho ngo biboneka ko ino sentare nayo ifise ahihengamiye, aho ndetse abantu benshi cane cane ibihugu vya Afrika bivuga ko intambara nyinshi zabaye muri Afrika ndetse n'ibihugu vya Oceania bikaba vyavuze ko ngo kubona iyi sentare yarungitse abantu bashika 28 bose gutohoza muri Ukraine ngo ku ntambara nk'ikarorero zabaye muri Libya, izabaye muri Yemen, izabaye muri Syria, izabaye muri Iraq, iyi sentare atana hamwe yigeze irungika nibura abakozi bashika barenga 5, ariko muri Ukraine igahita irungika abakozi 28 ngo kuva iyi sentare yabaho nta na hamwe yari bwigere irungika abakozi benshi cyane nk'aba yarungitse muri Ukraine. Kubi rero biboneka ko iyi sentare ikoreshwa n'abazungu atari sentare y'ukuri yigenga. Rero benshi cyane abashigikiye Ukraine babishimye, ariko n'abadashigikiye Ukraine bakaba bavyamirije babona ko iyi sentare nayo ihengamye, atakamaro ko kuyizera ivyo ishobora kuzokora. Ndetse bakavuga ko abandi bakaba bagize n'amakomantere bavuga ko Amerika kuba nayo yarungitse mu bakozi bayo, kandi Amerika yaranse ko iyi sentare igira ko matohoza ku vyaha yakoreye muri Afghanistan. Ngo ibi rero biboneka ko Amerika ngo yiko irakoresha isentare uko ishatse nk'igikoresho cayo. Ngo isentare rero ntawe yizera ko izogira ishishitse ko n'Uburusiya bakaba bwiyamirije izova mu matohoza azokorwa ni sentare. Tugaruke rero kuri ya nkuru yacu twabwiye, inkuru ibabaje cyane ndetse inkuru iteye ubwoba, ariyo nkuru mbi twavuze. Inkuru mbi rero twabwiye hanze isi nuko ivyegeranyo vyakozwe ni banki mpuzamakungu FMI canke ikigega mpuzamakungu c'isi FMI, ngo isi yacu turiko mu myaka 20 ishobora kuba itazoba igishoboye gutunga abantu baba kuri iyi si. Ngo ni ivyegeranyo byatanzwe ni banki FMI ifatiye ku bintu byinshi cyane gose. Akarorero ifatiga ka mbere batanze ukugabanuka kw'ibifungurwa ku isi, ndetse n'ubukene buzokugariza bushobora kugariza isi, ubukene bukomeye cyane, aho kino cegeranyo cerekana ko Amerika mu bihumbi 2022 honyene stock market yo muri Amerika amaze gutakaza amafaranga agira kuri triliyoni 7 z'amahera yahomvye amasosiyete akomeye cyane yo muri Amerika. Ntabwo aha turiko turavuga miliyaridi, aha turiko tuvuga triliyoni 7 nizo Amerika imaze guhomba mu 2022. Ibi ni mu mwaka umwe gusa, kandi ngo ibiharuro rero ibitigiri bishobora kuguma byiyongera, aho bivugwa ko mu mwaka uza bishobora kuba byageze hafi kuri triliyoni 12 z'amahera isi izo bimaze gutakaza. Ntabwo ari Amerika yonyene iri kuyatakaza muri uburyo. Igihugu c'Ubushinwa naco ubutunzi bw'Ubushinwa bumaze gukuroka kuri hafi kuri triliyoni 1, aho ibiciro bigiye kuduga cyane gose ku isi, ndetse ngo kubaho ku isi bikaba bigiye kugorana. Ikindi kicegeranyo kibananya cerekana uko imiriro iriko irabandanya guturira amashamba menshi cyane gose, amashamba hariyo ngo yatuma abantu bashobora kubaho, aho bivuga ko ikirere kiriko kirononekara, igisenge cyo hejuru gishobora ngo gusenyuka, isi ndetse ngo mu myaka ishika 30 ikaba ishobora kuba itazoshobora
kuba gishobora gutunga ikiremwa muntu. Bino vyegeranyo vyerekana nk'ibihugu bimwe bimwe vyo muri Afrika bizokena ku rugero rukomeye cyane, ndetse ibitangaza birimwo muri kino cegeranyo nuko mu bihugu bizokena muri Afrika ari ibihugu bisanzwe bitunze. Igihugu kiza ubwa mbere n'igihugu ca Misiri. Igihugu ca Misiri muzi ko gisanzwe gitunze, ariko kuri no rutonde kiri mu bihugu bishobora kugeramirwa n'ubukene bukomeye cyane, ndetse n'igihugu ca Algeria kiza ku rutonde rwa mbere imbere cyane gose, n'igihugu ca Nigeria, aho ndetse bavuga ko abanyanigeria kugwigirana ryabo bashobora mu myaka ishika 15 bashobora ubuzima muri Nigeria bukashobora kuba butazoba bugishoboka, ndetse gwikirere ca Nigeria kizoba ari kirere cyanduye cyane gose, aho guhemuka impemu zo muri Nigeria ngo ushobora kungana no gupfa, kuko mu bantu benshi bazopfa bazokwandura ingwara nyinshi cyane gose. Muri kino cegeranyo kivuga ibintu byinshi cyane gose, ndetse aho cerekana ibihugu vya Singapore bisanzwe bitunze cyane gose uko bizokena, kekerakana ibihugu vya Sri Lanka, ibihugu byinshi cyane gose. Kino cegeranyo gikuyemwo ibijanye n'ivyo magara y'abantu, ibijanye n'ivy'ubukene buriko burekana mu masosiyete amaze guhomba cyane gose muri Amerika. Ni nk'isosiyete ya Apple imaze gukoroka ibice 16%, Meta ariyo isanzwe ifise Facebook imaze gukoroka ibice 11%, Tesla y'umutunzi wa mbere imaze gukoroka ibice 28%, Amazon imaze gukoroka ibice 31%, mu Bushinwa nka Nike imaze gukoroka ibice 11%, ni Apex y'Ubushinwa imaze gukoroka ibice 25%. Ibi rero bikaba aya yose ari amatiriyoni y'amafaranga ariko aratakazwa na bino bihugu, aho bivuga ko ibiciro by'ibidandazwa bimwe bimwe nk'amavuta yo gufungura hagiye kuduga ku bice binini cyane, ibifungwa nk'ingano, aho ibintu nk'imikate igiye kuzimba mu bihugu byinshi cyane gose, ndetse amafarini yagiye kubura, ibintu byinshi cyane gose bigiye gukena mu myaka igiye gukurikira uhereye uwo mwaka turimo, aho kino kibazo kizoba ikibazo c'isi yose, ndetse mu Burayi aho ibikoresho nkenerwa bigiye gukena gose cyane, aho kino cegeranyo gikuyemwo ibintu byinshi cyane gose biteye ubwoba. Ni ibintu tuzoza turagarukako, tuzoza turababwira kimwe kimwe kwacu, kuko ni cegeranyo gifise hafi impapuro zishika 35. Si cegeranyo ushobora gusoma ku munsi umwe ngo urare umaze, canke ushobora kudondagura ku mwanya umwe umare. Ni cegeranyo kinini cyane, ariko mu bikubiye muri kino cegeranyo birateye ubwoba cyane gose, aho biraje berekana uko ikirere kiriko kirononekara, berekana uko igisenge c'isi gishobora gusenyuka kubera ivyotsi biva mu mahinguriro yo mw'isi, amahinguriro uko agiye kugwira kubera igwirana ry'abantu, ndetse ibiri muri runo rutonde ni ibintu bidahumuriza ikiremwa muntu ubiravye. Tuzogerageza duze turaca ku mayange tubereka, tuzogicamo ibice nibura nka 5 kugira tuze turakuvura igice kimwe kimwe ukwacu, uko twaramaze kuronka kino gitabo aho igihugu ca Sri Lanka ubu gikenye cyane gose, abantu bari mu myerekano idasanzwe kubera kubaho nabi, ubuzima busa n'ubwahagaze muri Sri Lanka, kwiyunguruza ari ikigoye cyane gose, ndetse gufungura bikaba ari bikomeye. Ikindi gihugu kiza ubwa kabiri kuri no tonde cari igihugu ca Myanmar. Muradutunga bariko badukurikirana, tuzi ko mutwumva internet yari tugoye gato, internet yari yanse, niyo mutwumva mutubwire, twagerageje ku bya Justin ngira ngo birakunze uko biri kose, nkuko rero bavuga ngo ivyuma ntibisezerana, internet yari yanse, ariko tunumenga birasubiye kugaruka. Twego turababwira rero ko iri muri kino cegeranyo birateye ubwoba cyane gose, aho byerekana ko ibihugu nka Amerika bisanzwe bikomeye, ndetse n'ibihugu by'Ubushinwa ko ubutunzi bwabyo bushobora gukoroka ku kigero atamuntu umwe yoba yarigeze yibaza. Ubu nkuko twababwiye ko Amerika muri stock market yayo imaze gutakaza trillioni 7 guhera ubu umwaka wonyene wa 2022 imaze gutakaza trillioni 7. Twababwiye nk'amasosiyete amaze gutakaza, Apple imaze gutakaza ibice 16, mu gihe Meta ya Facebook imaze gutakaza ibice 11, Tesla imaze gutakaza ibice 28, kuvuga ibice 28, canke iyo tuvuze ibice ibi nukuvuga ibice by'ubutunzi bwose iba yari ifise kwijana ugeranije niba yari ifise nka
nka miliyaridi 10 no kuvuga ibice 20% no kuvuga ko miliyaridi 2 ziba zavuyeko. Nuko rero byifashe ibi bitigiri. Ibindi bagarutse ko cyane gose n'umuriro uriko uraturira ibice byinshi cyane gose by'isi. Nk'ubu muri kino gihe mu bice bya Aziya hari kwaba umuriro ukomeye cyane gose, ndetse umuriro umaze hafi indwi yose uriko uriheza amashamba menshi cyane, amahegitari agera nko ku 20,000 aramaze guhikusha kubera uyu umuriro wananiranye no kuzimya, aho ndetse bashira muri kino cegeranyo ibirunga bishobora kuzoturika mu mwaka uza, ndetse n'ibizoturika muri umwaka. Kino cegeranyo rero cerekana ko ubuzima kuri iyi si ari nkaho mu myaka iri imbere bushobora guhagarara burundu. Ugiye kuri site iyi banki mondiale ndetse no ku banki ni site y'ikigega mpuzamakungu FMI, urashobora kubona bino vyegeranyo turiko turavuga, aho barabishizeko ndetse no kubasanzwe bagerageza gukingira ibidukikije n'ibindi, nabo amasita amwe baramaze gushirako bino vyegeranyo, aho bivuga ko atagikozwe kuba kuri iyi si bishobora kugorana cyane gose. Abahinga rero abascientifique bo badatangwa bariko baragerageza kurondera mu yandi masi atari no turiko ko ubuzima bushobora gukunda, ndetse aho ubu muri iyi minsi bigenda joro byinshi cyane gose biriko birarungikwa mu yandi masi kugira ngo barabe ko ubuzima bushobora kubaho, aho bavuga ko bashobora kurungika abantu bava kuri iyi si bakagenda kwibera mu yandi masi, mu gihe ubuzima kuri ino si yacu bwa bwanse burundu. Ariko rero nkuko muvyumva isi turiko irageramiwe cyane gose. Ibi rero bikaza kunyurwa n'intambara ziriko ziraba hirya no hino, ndetse izi ntambara ziriko ziraba hirya no hino zikaba zituma ubutunzi bw'isi bubandanya bushira buyonga. Ese aho mwibuke ko zino ntambara ziriko ziraba muri kino gihe ziyongereye ku kiza ca corona. Ikiza ca corona cyo kiba carasubije inyuma ubutunzi bw'isi hafi ibice 30% by'ubutunzi bw'isi. Ibiro byose biriko biraba biteranije muri kino cegeranyo, biteranije hamwe ubiravye ubona ko ubuzima bwo kuri iyi si busa nkaho bugiye kutabandanya bubaho. Ni rero tugarangirije incamake biri muri no cegeranyo, ariko tuzobandanya tuza turabisigura tubivuga igice kimwe kindi, kuko icegeranyo kinini cyane gose ata muntu ashobora kukivugira rimwe. Reka turabe ivyo mwanditse, abashaka ko tubasubiza ivyo tubona ko dushobora gusubiza turabasubiza, kugira ngo tuze turangize kino kiganiro no kwiraburije. Ariko ico twemereye nuko kino kiganiro ko kino kiganiro tuzokibandanya kugira ngo tubandanye tubereka bimwe tubereke n'ibihugu bimwe byo muri Afrika aho bigaza kuri no rutonde ibyago bifise n'ibyago bishobora gutera mu gihugu kimwe. Twabwiye ko ibihugu biza imbere ku mugabane wa Afrika bishobora guhura n'ibyago bwa mbere n'igihugu ca Misiri, aho igihugu ca Misiri kizokoroka kikaja mu bihugu bikenye cyane, ndetse n'igihugu ca Algeria n'igihugu ca Nigeria. Muzi ko bino bihugu ari byo bihugu bisanzwe bitunze. Twibutse ko ubu muri kano kanya igihugu ca Misiri kiza ubugira gatatu, ahubwo nako kwiza ubugira kabiri mu gutunga ku mugabane wa Afrika, mu gihe igihugu ca mbere ari Nigeria, igihugu ca kabiri kikaba ari Misiri, igihugu ca gatatu kikaba ari South Africa kuri uno mwanya. Rero bino vyegeranyo bikaba bivuga ko ibihugu byose bizokoroka, tuzobereka ibindi bihugu byo muri Afrika bizoshobora nibura kuresista canke bigakoroka. Turabe mu message yanyu twishure abo dushobora kwishura. Twibutsa kugira partager, kugira share, ndetse no gusangiza abandi ibintu. Turiko turaba rero abanditse kugira ngo turabe abo dushobora gusubiza. Ndabona abanditse ababajije nibaza ko atari benshi kuko ntazo mbona. Turahera kuri Prote, sidayumva ngo jewe Prote yabajije ngo hama jewe ndashaka mumbwire uko ubu zifashe muri Ukraine, hama utubwire ko nyene Finland na Swede binjira muri OTAN.
nibaza ko ibi kibazo cyawe wakibajije turavuga amakuru twabivuze ko Sweden na Finland bamaze gushikana amakete yabo yo gusaba kwinjira muri OTAN kandi umunyamabanga mukuru wa OTAN akaba yayakiriye. Processus rero yo kubakira Finland na Sweden ikaba igiye gutangura ubu vuba, ndetse ikaba bivugwa ko mu nama ikurikira izohuza abagize umuryango wa NATO ko bashobora kwakira bino bihugu, kuko bino bihugu babishizeho mu bihugu abazokwakira urgence. Ubundi byahora bitwara igihe kinini kwakirwa muri NATO, ariko bino bihugu bavyemereye ko bazovyakira vuba na vuba. Kwizera Amani nawe ngo none Finland na Sweden by'ukuri bizokunda ko byinjira muri NATO, ngo bizokunda ko byinjira NATO. Mbega Turiki yonyene yashobora gutuma ivyo bihugu bitemererwa kwinjira muri NATO? Ikibazo cyiza cyane Kwizera. Ntawomenya ko ibindi bihugu byinshi cyane byose bisigaye birashigikiye ko Sweden na Finland byo kwinjira muri NATO, ariko havuyemo igihugu cyonyine cya Turiki nico kitaremera ko bino bihugu byo kwakirwa mu muryango wa NATO. Amategeko rero yo mu muryango wa NATO nuko bino bihugu byose bifise ibihugu bigize umuryango wa NATO maze kwemera kwinjiramo umuryango uba wemerewe kugira ikarata bita veto. Iyi karata rero ni uburenganzira budasanzwe ushobora gukoresha, ni nka declaration ya perezida ashobora gukoresha nko mu gihe inama nshingamateka yase gutora itegeko, perezida arafise itegeko giye bashobora gukoresha maze itegeko rigapasa. Rero bino bihugu byose bigize umuryango wa NATO birafise iyo karata ya veto, no kuvuga ko igihugu kimwe conyene kirashobora kwanka ko bino bihugu byinjira. Mu gihe rero Turki yokomeza ikanana ishobora gukoresha iturufu yayo ya veto igatora ko bino bihugu bitemererwa kwinjira muri NATO, kandi igihugu kimwe gikoresheje iyo karata igatora, no kuvuga ko ibindi bihugu byose nubwo byotora ego bikemera biba bibaye imfa gusa, bino bihugu rero ntivyokwemmererwa. Ariko rero Amerika ikwiragerageza amayeri yose kugira ngo yumvishe Turki ko yokwemerera bino bihugu, ndetse umunyamabanga mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba azobonana n'umushikiranganji w'imigenderanire wa Turki ku munsi w'ejo. Ibi rero ivyo bazoganira ko no gusaba ko Turki yoca inkoni ngufi ikemera ko bino bihugu byinjira muri NATO. Ni mu gihe rero Turki ifise ibisaba bino bihugu kugira ngo yemere ko byinjira muri NATO. Ngo tubishure maze tuhave turangiza kino kiganiro cyari ibayeho muri kino gihe, aho ubutunzi bw'isi buriko buratera busenyuka, ndetse isi ikaba igiye gukena bikomeye cyane gose. Ibi ntibirabe igihugu kimwe kanaka, ariko isi muri rusange igiye gukenaho. Igihugu cya Amerika nk'uko twabivuze kiza kimaze muri umwaka wonyene 2022 kikaba kimaze muri stock market gutakaza triliyoni zishika 7. Aya n'amahera menshi cyane gose, triliyoni 7. Hano turiko turavuga mu mabiliyoni, turiko tuvuga mu matriliyoni. Aya n'amahera menshi cyane gose, amasosiyete akomeye cyane gose ku isi amaze gutakaza. Ibiro bibonekana ko ubutunzi bw'isi biriko butera bugenda, ndetse twivuga bino biharo bimaze gusohoka by'ukuntu isi ishobora gukena cyane gose. Ibihugu bimwe bimwe ubu byatanguye gufata ingingo yo kudasubira gushora ibifungurwa byabyo hanze, ndetse nk'igihugu cha Israeli ndetse n'igihugu cha Turki byose byahora bishorera ingano muri Misiri, byahagaritse gushorera ingano mu Misiri. Ndetse ikindi gihugu kiba catanguye, igihugu ca Indonesia cyari gisanzwe gishora amavuta menshi cyane gose. Igihugu ca Indonesia nico gihugu ku isi cyari gisanzwe giproduce amavuta menshi cyane gose. Ku batari babizi, amavuta menshi cyane gose bafungura ku isi yava mu gihugu ca Indonesia. Igihugu ca Indonesia kikaba carahagaritse kugurisha amavuta. Nta mavuta kirengana umupaka wa Indonesia aja mu bindi bihugu. Ibi rero byose bikaba bigaragaza ibihugu ubwoba bifise ko ibintu bishobora kubandanya biba nabi kuruta. Ibihugu byose rero bikaba biriko biragerageza kwitegura kuzigama ibifungurwa byabo ndetse n'ibindi byose basanzwe bafise mu kwitegurira kino kiza gikomeye cyane gose gishobora guca kuri umubumbe turiko.
turacarabe n'abandi banditse ngira ngo hari abo tutaza kubona muze kwihangana ushobora kuba wanditse message yawe ukaba yanditse hakiri kare ikaba yagiye kure tukaba turashobora kuyibona kuko muze kutwihanganira ariko turashobora kugaruka nyuma y'ikiganiro tukishura mu makomantere turazi bivanye n'ibyo abo mwavuze. Arcade ngo hirambire hama nashaka kumenya aho Arisi igejeje ibiganiro bya mwibanga na Amerika kuko zifashe muri Donbass region. Ibiganiro na Amerika mwibanga n'Uburusiya bikaba byarahagaze nitwamenye neza ico bafunditse niba barumvikanye batamvikanye ariko ico tukumenyesha Arcade ibiganiro byarahagaze nta biganiro biriko biraba ariko ibiganiro byari byabaye mu minsi 3 bikaba byahuje umushikiranganje wo kwivuna abansi w'Uburusiya ndetse ihuza n'umushikiranganje wo kwivuna abansi wa Amerika ariwo bita Secretary of Defense wa Amerika nawe akaba ari Lloyd Austin General Lloyd Austin abare nibo bari muri bino biganiro ntibigeze bashira habona muri public ivyo baba barumvikanye n'ivyo batumvikanye abuzi ko bagiye kwikorako ariko ikiboneka nuko Uburusiya atamugambi bavuba bufise wo guhagarika intambara muri kariya karere. Kwizera mani twakwishuye kwa tadukurikiranye ku munsi wa kare ibyo twabwiye nuko muri Afrika muri Libya intambara zasubiye kwaduka hagati ya minisitiri wa mbere asanzwe atwara igihugu ca Libya muri kino gihe ndetse n'ubundi yatowe n'abashinga amateka akaba rero ashaka gushikiriza ubutegetsi ariko wahahora minisitiri wa mbere yashizweho n'ibihugu by'Uburayi akaba yase gutanga ubutegetsi ahavuga ko azotanga ubutegetsi gusa kuzotorwa n'abanyagihugu bose ariwe azoha ubutegetsi. Intambara ikaba zasubiye kwaduka hagati y'imigwi y'abasirikare bashigikiye iyo migwi ibiri n'ubu Tripoli muri Libya hugarijwe n'ubwamo bw'amasasu ndetse na byawende byinshi. Amakuru twabonye mu kanya iyi ntambara zabandanije muri Tripoli tuzobigaruka ko ku makuru yacu yo ku munsi w'ejo. Inkuru nziza nayo ku bihugu bya Afrika nuko ibihugu bya Afrika bisanzwe byimbura ibitoro uno munsi bariko baragira inama ya hamwe inama ikaba yabereye Abidjan bakaba bariko barumvikana ukuntu boreka gusubira kuza barashora ibitoro hanze ahubwo priority ya mbere bakagira ibihugu bya Afrika kugira ngo babanze bahe ibihugu bya Afrika ibitoro kuko babona muri kino gihe hari kena cyane gose y'ibitoro muri Afrika kubera Afrika ngo igihe cyose zerinze ku bitoro bivuye hanze ya Afrika kandi Afrika isanzwe yimbura ibitoro rero ibihugu byose byimbura ibitoro byinshi byo muri Afrika byagiye hamwe mu nama yo kuraba ukuntu bokongereza capacity y'ibitoro basanzwe bimbura ndetse bakabitanga ubwa mbere muri Afrika. Ibiro hamwe byoba ikibazo cy'ibitoro muri Afrika twibaza ko cohera twibutse ko Nigeria ibitoro byonyene yimbura yaba byatangwa ku mugabane wa Afrika ibitoro bya Nigeria bikaba byimbwe byose bigatangwa ku mugabane wa Afrika birakwiye kugira ngo bikwize umugabane wa Afrika aho umugabane wa Afrika utokongera gutuma ibitoro hanze ya Afrika. Nibaza rero ko ama message nka yose yarafise ivyo abaza twari naho twayishuye kuko nandi tubona ko ata bibazo byari biyarimwo rero mwakoze badukurikiranye nibaza ko twarangiriza kino kiganiro hano kuko buranije tusobandanye ejo tubabwira ibiri muri kino cegeranyo ndetse tubabwira n'andi makuru azoba ariko araba twibutsa ko muri Kenya ariko haraba imyamamazo y'amatora azoba itariki 9 z'ukwezi k'umunani aho bishushe cyane gose imigwi ibiri akaba ariyo isa nuko ishushe cyane gose iganwa
abo muri Azimio la Umoja ndetse na Kenya Kwanza. Azimio la Umoja ikaba irongowe n'uwahoze ari minisitiri wa mbere wa Kenya yitwa Raila Odinga, mu gihe Kenya Kwanza nayo iyobowe n'uwitwa William Samuel Ruto asanzwe ari cegera c'umukuru w'igihugu muri kino gihe. Aba rero babiri nkuko bakunze kubivuga abanyakenya ngo Frasi ni wawili, aba babiri nibo umwe azovamwo perezida w'igihugu ca Kenya. Reka tugarukize ngaha, mwihangane abadufatiye mu nzira, nibaza ko mushobora gusubiramwo mukumviriza kugira mumenye ibyo twaganiriye ku bibazo bihanze isi bikomeye cyane, ndetse n'intambara z'uruta vanako zugarije isi, aho isi ya none turiko ihanzwe n'ibyago, ndetse turangije tuvuga ko abasenga, abantu bakunze gusenga canke umwe wese mu idini ryiwe asengera isi, kuko isi turiko irageramiwe, yaba ibibazo by'ubukene, ibibazo by'intambara, ndetse ihindagurika ry'igihe n'ibindi byose, aho biboneka ko iyi si turiko mu myaka 50 iri imbere ishobora kuba itagishobora kuba kutugwa ko n'ikirema muntu kikaba kidashobora kuzoba kuri iyi si niwe mu myaka 50 iri imbere, mu gihe ataco hinduka kuno munsi. Kubera tuzogaruka kubereka uko isi turiko turarima ya none y'uno munsi imeze, aho muri kino cegeranyo cerekana ko uno munsi uriye nk'akarorero umucungwe umwe uno munsi atani c'icumi c'umucungwe wo mu myaka 10 iheze uba urimwo, aho bivuga ngo ugonze kurya nk'umucungwe umwe umuntu yariye mu 2010, uno munsi kugira ngo ukwize amavitamine ari mu mucungwe umwe umuntu yariye mu 2010 ugomba kurya nibura imicungwe 10. Murumva rero aho isi ya none igeze. Niba uriya imicungwe 10 uno munsi, umenye ko urosemo amavitamine angana n'umuntu yari umucungwe umwe wonyene mu 2010. Isi rero yacu irageramiwe cyane gose, ibintu bikomeye cyane. Abasenga musenge, ndetse umuntu wese akomeze kuraba icyo akora. Tuzobereka muri kino cegeranyo n'ibyo bavuga umuntu ashobora gukora ngo kugira ngo turabe ko nibura twogerageza gukingira iyi si niba bigishoboka, ariko bisa naho biza byarenze amazi inkombe, ndetse ibihugu bimwe bitanguye kwibaza ukuntu bagiye kugira. Nk'akarorero igihugu ca Israel ku munsi w'ejo carakoze inzuki z'inkorano, ibitangaza ku isi biriko biraba. Inzuki z'inkorano ngo kugira ngo zibandanye gutuma ibiterwa bishobora kwama. Twibutse ko abatabizi ko ibiterwa vyama ngira ngo, ariko benshi murabizi ko ibiterwa bizana amashurwe bidashobora kwama mu gihe inzuki zitabigiye ko. Inzuki nizo zigira fecondation y'ibiterwa byose bibaho ku isi. Rero mu bihugu byinshi inzuki zikaba zisa n'izaheze, bisigura ko aho ubonye hari igihe kenshi urimo ibiterwa byawe bikanka kwama, ugasanga byamye bikeya, no kuvuga ko n'inzuki ziba zabaye nkeya aho uherereye. Inzuki mu gihe zibaye nkeya aho uherereye, no kuvuga ibizorimo byose bizokwimbuka ari bikeya cyane. Rero igihugu ca Israel catanguye gukora inzuki z'inkorano zizoguruka zikimisha ibiterwa. Ibi rero biratangaje, ni cerekana aho isi yacu igeze, ariko isi muri rusangi irageramiwe. Ni inkuru mbi cane gose, si inkuru nziza nk'uko twabivuze. Umwe wese aherereye asenge. Ibi ni biri mu cegeranyo kinini cane gose cerekana ko nibura tugize amahirwe tukabaho imyaka yindi 30, ariko mu myaka 50 atagihindutse, ibintu byose bimeze uko bimeze uno munsi, isi yacu mu myaka 50 ikirema muntu gishobora kuba cazimanganye burundu. Mwakoze rero abadukurikiranye mwese, tuzokomeza tubabwira ibya kino cegeranyo, ntitubatebwoba ngo isi iraheze, isi iracariho. Mukomeze mbaho mwari mubayeho, ariko isi irageramiwe muri rusangi n'ibyago byinshi cyane gose. Mwakoze rero babanye natwe, mugire ijoro ryiza, mukomeze gusharinga ino nkuru muhererekanye kugira ngo abandi bamenye aho tugeze, nakabaye naho ubutaha.